Mwaramutse hariho umuntu yandikiye message sine nayitahuye mugabo mu comment namaze kwitahura bo kenshi na kenshi yo ntishuye umuntu mba nanka kumwishura amakosa iyo ntabitahuye harige kumbure mba nsomye nihuta cyari kintu kikangora gatoyi ivyo birumvikana mugabo natahuye ko yashatse kubaza ati hariho ibindi vyaha igihugu ushaka kugukwikena uri hanze ata muntu wishe bo inyishu ego ni ata muntu wishe igihugu gishaka kugukurikirana anko nifa ntangurire ko ntabwo ndi umuloya sindi umucamanza ntabwo mfise ubushobozi impamya bushobozi muri international law amategeko mpuzamakungu mugabo ndamaze kubona amakesi y'abantu bariko bakurikirana n'ibihugu badafise ivyaha vy'amaraso. Kese zibiri novuga zabaye populaire mu news mu media ni kese y'umu Australian so Julian Assange mushaje kumurondera kuri internet no witwa Edward Snowden n'umunyamerika Amerika zagiye zirondeza ku vyaha atari vy'amaraso ahubwo vyaha vya politike ariko novuga bijanye na no gusohora amabanga y'igihugu gusohora amabanga y'igihugu sinzi kuntu vyita espionage ko ntabwo bara espion gusa basohoye amabanga Amerika yaza ko tagomba gusohora donc birashoboka ko bagusohora bagorondeza ku vyaha atari vy'amaraso donc ata muntu wishe. So ariko rero ibindi vyaha kumagwa nishuye neza ivyaha ushobora gufatirwa maze kumva vyinshi hariho ivyaha donc extraditable ivyaha ushobora ku ivyaha igihugu kimwe hariho ivyaha ubikoze mu gihugu bitangwa na serious crime ivyaha biri serious crime serious igihugu urimo gishobora gusaba ikindi gihugu kikakoherereza kikagusubiza muri ico gihugu wakoremo ico caha kanyene ya Julian Assange igihugu harabaye imanza ndende cyane basaba ko igihugu yararimo bamurungika muri Amerika ico bita extradite ivyo birashoboka. Bo ivyo ni ivyaha bikomeye nyene kwica vyo birimwo bijya bita terrorisme kenshi sinisiza ngo warishe iyo ukubise bijya bintu baterateranya nakavuga kugane babe bamana hano kikabo muri inzu nubwo ata muntu yapfuye ico gihe urumvuri wa wundi bo bijyana yayura mutwe gutembeza yayura mutwe bitango ni traffic nyene yayura mutwe bo ibintu vy'amafraude large scale fraud harimo abantu usanga bakora nka Coca-Cola canke izindi makamba nakomeye kugira